Mw'isi hari abami babiri bahiganira kandi barondera twebwe abantu. Umwami wo mw'ijuru n'umwami w'ikuzimu. Ubwami bw'ijuru buhagarara mu ruhande rwo kugororoka, ubwami bw'ikuzimu nabwo mu ruhande rwo kugabitanya. Uwukora ibyo kugororoka wese akirinda ukugabitanya, uwo ni umwana w'Imana, ariko uwukora icyaha wese ni umwana wa Satani. Imana itubabarire cyane. Mugabo nagomba ngo ndakwibutse neza, impera y'ukugororoka ni ubugingo budashira, mu gihe impera y'ukugabitanya ari umuriro udashira. Twese twahawe amahitamo. Mwiragaze ndagomba ngo wibuke neza, Imana yakuremye mu ishusho yayo, kandi ishusho y'Imana rero benshi barakunda kubyitiranya. Si ukuntu wiraba mu kiyo ukabona usa. Yaba iyo shusho y'Imana Bibiliya itubwira ari jya tubona mu kiyo, twese tuba dusa. Kuko niba twese dusa n'Imana, niba twese dufise ishusho y'Imana, kuko dufise ishusho y'Imana imwe, twese tuba dufise ishusho imwe. Si uko kuntu ugaragara rero mu maso, oya, gusa n'Imana, kubana ishusho y'Imana bifitaniye insobanuro n'inyifato n'ingeso n'ingendo na kamere. Apana kamere, kamere ukuntu umuntu aba ameze, Imana yamuremye imwishushanijemo. Rero nimba hari ikintu gikomeye cyane rwose Imana ifise, icyo bita mu Cyongereza free will, ubugombe, ubushake. Imana ifise ubugombe n'ubushake, ikora ikigombye nk'uko ikigomba. Rero n'umuntu uwaremwe mu ishusho y'Imana, Imana ntiyagombye kumwaka ubugombe n'ubushake, yaramurekeye free will, kuko n'ishusho y'Imana. Iyo Imana yaka umuntu ubugombe, ntabwo koko yari kuba imuremye mu ishusho yayo. Rero kuko Imana yaduhaye amahitamo, iturekera ubushake, benshi hano barahatsindiwe. Imana irakubwira icyiza, ikakwerekana ikibi, ikakubwira ibizogushikako niwakora icyiza, ikanakubwira ibizogushikako niwakora ikibi. Hama bwa bushake bwawe, bwa bugombe bwawe ikabukurekera ngo uhitemo. Niyo mpamvu Adamu na Eva Imana yabaremye bashira mu itongo ryo muri Edeni. Ariko muri Edeni iryo tongo ryarimo ibiti bibiri. Hari n'igiti gikomeye cyane rwose gisumba ibindi, aricyo giti cy'ubugingo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukiriye ko ntazopfa, azobaho ibihe bidashira. Harimo n'ikindi giti gihambaye gitandukanye icyiza n'ikibi. Ijambo ry'Imana ritivuga ko ngo ukiriye ko wese ntazobura gupfa. Imana irabwira Adamu iti, ibiti byose byo muri notongo urekuriwe kubijya, kiretse kino giti gitandukanye icyiza n'ikibi, niwakirya uzopfa. Imana ikiramureka, yakubwiye ko byose ubyemerewe kandi atana kimwe. Mugabo yakubwiye n'icyo utemerewe, kandi inakubwira n'ibizokubako niwarenga kuri icyo ugakora icyo utemerewe. Natwe niko bitumerera. Benshi bakunda kwidoga ngo Adamu yaradukwegeye, nk'uko umenga uwo yobaye Adamu nawe ntiyari gukora nk'ibyabaye kuri Adamu. Cyangwa umwigeme kanaka kumva yidodomba ngo Eva ngo yadukwegeye amahano, ukamenga we yobaye Eva ntiyari gucumura nk'uko Eva yacumuye. Raba ibyaha umaze gukora ngene bingana. Burya muri Bibiliya handitswe ibyaha bingahe bya Adamu na Eva, kandi ugasanga ufise kimwe cyangwa kigutsinda buri munsi. Utidogera Adamu canke Eva, kuko umwana w'umuntu wese amamo yiwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Mu Baroma Pawulo abyandika neza ngo bose bakoze ibyaha, ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu. Yesu ahabwa icyubahiro. None rero ndaguhaye ikaze rigira kandi mukundwa w'umwami, kuri uno munsi ijambo ry'Imana tugiye kuganira rifise teme ivuga ngo uri mu byaha yanse kwakira agakiza, yumvire ijwi ry'Imana rimuhamagarira kurokoka. Iyi niyo teme y'uno munsi. Ni ikigwa cya mbere mu byigwa bizomara iminsi 12 tuyaga ku ntumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'abana b'abantu kuri ino si. Tema y'uno munsi irakubwira, ijambo ry'Imana ndakuzanira uno munsi rirakubwira ngo nimba uri mu byaha, nimba wari waranse kwakira agakiza,
ntukomeze kwirengagiza ijwi rya Mpwemu Yera riguhamagarira kurokoka. Kandi ijwi ry'Imana uryumva buri munsi mu butumwa bwiza, uryumva buri munsi mu ndirimbo. Ijwi ry'Imana uryumva buri munsi mu bantu bagwanurira kuva muri ibyo byaha nimba birimwo. Imana idufashe cyane. Ikiganiro kivuga butumwa rero muri ko murumva ni ijambo ryo munsi. Jewe ngitunganya kungeranga nagishikiza nitwa Iradi Ndeho kubgayo. Navuze byinshi cyane gose mu ntangamarara. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana mu kurangiza. Kaze cyane. Kongera gusoma umurongo twasomye ejo mu ntangamarara ya kino cigwa uri mu butumwa bwiza, uri mu cece cya mbere Yohana yanditse igice cya 3 ku murongo wa 8. Twumve ico ijambo ry'Imana aritubarira, hama turaza kurangiriza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 24 imirongo ya 46 na 47. Icyete cya mbere Yohana yandikisha ishengero igice cya 3 ku murongo wa 8 havuga ngo ukora ibyaha ni umwana wa murwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo murwanizi yamye akora ibyaha. Ariko haho ni hagati mu tuzitizo, icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki ni kugira ngo asangangure ibikorwa by'umurwanizi. Imana ihabwe icubahiro. Luka igice cya 24 ku mirongo ya 20 ku mirongo ya 46 na 47 naho indanza y'amajambere avuga ngo Yesu asezera abigishwa biwe aduzwa mu ijuru. 46 arababwira ati niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira 3. 47 kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvurwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Imana ihabwe icubahiro. Dusenga Imana. Urakoze Mana ugira neza ku mbabazi zawe n'ubuntu bihebuje urushiza kutugirira. Urakoze kuko udukunda, utwitwarize kandi utwitayeho. Iri nirindi jambo ryawe utugaburiye Mana kuri uwundi munsi. Ugombye kwibutsa bari mu byaha yuko Mana bagomba yuko bakizwa, ntugomba ko bapfa ngo bapfire mu byaha baze barimbuke. Umuntu wese Mana uramukunda kandi uramubabaye kuko wamuremye mu ishusho yawe. Satani umugwanizi yaraje atandukanya umuntu nawe, atambika icyaha imbere, ariko Yesu Kristo nawe yaraje abigitambo yitanga ku musaraba ahari icyaha kugira ngo Umwami Imana hakikwa amaraso, ahari guhumana haboneke ukwera, ahari kugabitanya haboneke kugororoka, umuntu yongera asubirane ya shusho yawe ya mbere. Rero ndakwinginge Mwami, ano majambo yawe nafata imitima yawe ko barumva bose, umwe wese Mana umushoboze guhitamo igikwiriye n'ikibereye, akora ibihwanye n'ubugombe bwawe. Rino jambo ryawe rirangura ishaka ryawe mu bugingo bw'umwe wese, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera. Amen. Nkuko nari mwijeje kukivuga, navuze byinshi mu ntangamarara. Aya majambo y'Imana ndayasomye kugira ngo arushizeho gushimangira ukuri nariko ndavuga. Ngo ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha, kandi ukora icyaha wese nuwa Satani wa murwanizi. Kandi gukora icyaha nibwo bugarariji, uba ugararije Imana, kuko ubukoze cy'Imana yakubujije gukora. Nimba usambana uba urenze ryabwirizwa Imana yagushingira ngo ntugasambane. Nimba wiba uba urenze ryabwirizwa Imana yagushingira ngo ntukibe. Nimba wica, nimba uraguza, nimba usenga ibishushanyo, nimba ukora icyaha cy'uburyo ubwo ari bwo bwose, umenye neza ko uba urenze kuby'Imana yakubariye ngo ntugakore icyitwa icyaha. Abana b'abantu twese twamagariwe agakiza, twagahawe ku buntu. Yesu Imana yaramutanze adupfira atacyo dutanze, kandi amaraso yarasesetse ku musaraba. Yesu yaremeye aracumitwa, yaremeye arashishagurwa, aratonagurwa, yambikwa urugori rw'amahwa, atobogwa ibirenge n'ibiganza, amaraso araseseka ngo agakiza kaboneke. Umaze imyaka myinshi uri mu byaha, ariko kumbura igituma ukiri muzima, Imana iragomba yuko udapfira muri ibyo byaha.
ego hari byinshi byakwiboheyemwo, ibyaha ubizindukiramo ukabiraramwo, mugabo niwumvira ijwi rya Mwemu Yera ariko arakwinginga ngo wihane, watura ibyo byaha byawe ubihebe, urakira nawe. Yesu abwira abigishwa biwe imbere y'uko aduzwa ngo kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryanje mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Nimba ari intumbero ya mbere y'ubutumwa bwiza ni kubwira abantu kwihana no guharirwa ibyaha. Uwihanye wese akareka araharirwa, kandi uhariwe wese ingaruka mbi n'inyanduruko y'ibyaha ibikugwaho akaja mu isezerano ry'ubugingo budashira. Ariko wanga kumvira agashishikara gukora ibyaha azorimbuka nta kabuza. Imana idufashe cyane. Intumbero y'ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu kwihana no kureka ibyaha, kandi cyazanye Yesu ni gukiza no kurondera icyari cyarazimiye, cyazimiriye mu byaha, cyapfiriye mu byaha, ngo abantu bari mu byaha bumvise ubutumwa bwiza bw'ubwami bace bugufi bihana ibyaha, bizeye uwo mucunguzi n'umukiza wabo abezesha amaraso yiwe. Nimba wumvise no audio y'ubu butumwa bwiza uri mu byaha, inindi mburi ikugezeho mwene data, kibyo biziriko niyo minyoro y'umugwanizi, wakira agakiza, wihane uharigwe, uhinduke umwana w'Imana. Uri mu byaha wese nakwiye kwanga kwakira agakiza, akwiye kumvira ijwi ry'Imana rimuhamagarira kurokoka. Kandi Imana iduhamagarira gukizwa no kurokoka mu butumwa bwiza. Niyo ntumbero ya mbere y'ubutumwa bwiza. Indirimbo ziraririmbwa ukumva ngo nyaruka wihane, indirimbo ziraririmbwa ukumva ngo umunyabyaha aragowe, ubutumwa bwiza buravugwa ukumva abantu babwirwa ibyo kwihana no kureka ibyaha. Niyo ntumbero y'ubutumwa bwiza. Wumvise ubutumwa bwiza bwinshi, indirimbo zamushikire ni nyinshi, ubuhanuzi bwamushitse ko ni bwinshi, imburi waronse ni nyinshi, ntukomeze gukomanara ku mutima wawe, ariko uce bugufi mu mutima. Adamu nawe bamaze gukora icyaha, Imana yarabahamagaye. Adamu uri hehe? Imana nawe iri kurakurondera. Kandi Adamu amaze kunyeguruka, iyo yari yanyegeye, Imana ibaronderera imyambaro ibafuka ubwambure bwawo. Nawe Imana iragomba kugufuka ubwo bwambure bwawe. Ibyo byaha by'ubusambanyi, ibyo byaha byo kwisambanya byaguhinduye imbata, ubwicanyi, akaboregwe, ishari n'inzigo, ukuroga, ubusuma, ibyo byaha byose byakuboshe bikaguhindura imbata yabyo, ubwiza bw'Imana bukakuvako ugasigara uramenya. Nawe Imana iri kwiraguhamagara nkuko yahamagaye Adamu, sokoroka uve muri icyo kinyegero, wihane ibyaha byawe, wakire Kristo Yesu. Imana irakugirira neza. Niri jambo ry'uyu munsi, abaryumvise mwese Imana ibahezegire. Tuzokomeza ku munsi w'ejo, aho tuzobandanya n'ikigwa kigira kabiri, tuvugana ku byo wari yarakijijwe agasubira inyuma mu byaha, nawe hari ntumbero ubutumwa bwiza bumufise ko naho umunsi uzakurikira. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, Uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu byaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 255 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Nimba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacu, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera. Musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo Uhoraho Imana rushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ryo munsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroup yose ya WhatsApp murimwo. Uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza kumusukurikira naho butaha, muzigamwe cyane.